Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuri uno wa gatanu nayo tuyahereye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'ubutungane kuri uyu wa gatanu harekuwe vy'agateganyo abanyororo baba 230. Umwunganizi mu bushikiranganje bw'ubutungane akaba yahamagariye abo banyororo bahora mw'ibohero rikuru rya Mpimba guhindura ingendo. Igikorwa co kwandikisha amakinga n'amapikipiki bidaca amafaranga mu gisagara ca Bujumbura casozerewe kuri uyu wa gatanu. Abari baje kwiyandikisha bamenyesheje ko ico gikorwa cagenze neza muri rusangi. Amakuru sayo gusa mu mwanya nido. Eka nsubire kubaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu avuga ko ari vyiza kubona igihugu c'u Burundi caratowe ngo kibe mu bihugu 21 bizoronswa imfashanyo yo guhangana n'ingaruka zikiza ca coronavirus hamwe n'ingaruka z'ingwano irikibera mu bihugu vya Ukraine n'Uburusiya. Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa kane mu masengesho atunganywa buri kwezi n'umugambwe FDD tumukurikira. Uno munsi twamanye n'urongoye ikigega ca FIDA mu karere niwe yacambwira ngo mu Burundi ngo twabatoye ngo mu bihugu ngo 21 ngo tuzosahiriza kugira muhangane n'ingaruka za COVID n'ingwano iri kwibera muri Ukraine. Ndiyumvira ibihugu 21 Uburundi bugaca butogwamwo mu minsi heze cari igihugu citwa ikivume. Mu Burundi habereye inama yo guharuka itari bwigeriba ya mbere yo guharuka igacibera i Burundi. Baca bavuga ari ikintu gikomeye mwitangazo baciye basaba yuko Uburundi bwo kwama ari bwo bwakira iyo nama imyaka yose. Hajya naho abakuru bovuga ngo ntituvyemeye barahejeje guhezagira urwaruka ruhezagiye igihugu hatwahejeje guhezagirwa. Nkuko nanababwiye mu ntango zano makuru abanyororo baba 230 bari bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba barekuwe vy'agateganyo kuri uyu wa gatanu. Abo bahoze ari abanyororo basabwe n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'ubutungane kubavanura n'ivyatumye bafungwa. Idonido na mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze. Abo n'abahora ari abanyororo 226 mw'ibohero rikuru rya Mpimba batezuriwe kubera bakwije ica kane c'umunyororo. Mu birori vyo kubatezurira basabwe kwigenza neza mu kwirinda gukora ivyo basubizayo hamwe no kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Bamenyesheje kandi ko ingingo ya 131 ivuga ko ukurekugwa ivy'agateganyo gushobora guhanagurwa umwanya wari wo wose kubera ukwigenza nabi canke ukurenga kuvyategetswe mu ngingo irekura uwahanywe. Arico gituma tubasaba ko mwokwigenza neza nimwashika mu mihana iwanyu, mubane neza n'abandi muzosanga ku mitumba, mushikire mu migambi y'iterambere, mwirinde gusubira mu vyaha bituma mwogaruka muri kino kibanza. Turasabye kandi abagiye kubakira mu kibano ko bobikora mu buvukanyi no mu bugwaneza ntangere. Abo bahoze ari abanyororo barashima iyo ngingo bakemeza ko bazokwirinda ico tuma basubira mu mvuto. Nari maze umwaka n'amezi 3 nafungwa nzira urumogi. Nukuri ndashimira Imana, ndashimira n'aba bategesi baje kutugarukirako bakatubohora kugira dusubire mu miryango yacu. Imana ibahezagire. Narinda habaye nabi injya kugira turonke ibyo kurya no kuri
zari ingorane gose hari igihe twamara iminsi 3 iminsi 4 iminsi 5 tutaronga agafu turya ibiharage gusa byonyine Imana irakoze je kugira nshike ngaha n'umuntu yabisize muhira acara bihakana yuko ibyo bintu siwe yabihashize je cyo nicyo nzira kandi kugera uno munsi nta kintu umuntu azosubira kuzana muhiri wanje ngo nemere ndakibike kuko nagacamutwe ku rwego rw'igihugu w'umunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane avuga ko amajana 574 bahora arabafungwa batezuriwe. Tugushimire Jean de Dieu irakoze kuri iyo nkuru tuje mu gisata c'indero ubushakashatsi bukwiye guhurikirwamwo na bose wo n'umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza mu gisata c'uburimyi Professeur Salvatore Kaboneka abona ko abanyeshure batokwishinga ivyo mu mapuro ho gusa nyabona bakarondera ubumenyi bwo mu buzima bwa misi yose ivyo yabishikirije ku munsi wa 4 mu birori ivyo kugurura umwaka w'amashuri ya kaminuza w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 tumukurikire kwigisha ubwo gutanga ubushakashatsi ubwo gutanga iterambere ari byitegereje mu bisanzwe rero ubushakashatsi bw'ubukorwa ngaha muri iki gihugu wacu cyane mu burimyi usanga umunyagihugu wenyene rero yategerezwa kuvuga ubwo buhinga butamushikira ubwo mu nzira icyo twavuze rero nuko ubushakashatsi butegerezwa gukorwa bikoranwa n'umunyagihugu mu Faransa bavyita recherche participative akabamwo agatanga ivyiyumviro agatanga ikibazo ciwe ntagire ubundi gicako kigashikira ubushakashatsi akagitorera inyishu navuze ko n'abanyeshuri bisanzwe baba bakwiye kugenda gukorera kwiga aho hantu ariko bakora ico kintu kandi byo mwikaye gusa kandi byo mwishuri gusa abanyeshuri twise étudiant chercheur bagenda bakagira immersion abone ingene ingone zimeze ingene bikorwa bakavayo bazanye ubwenge bwo mwishuri n'ukugene botorera inyishu icyo bibazo byabo ni gukorana rero hafi na hafi kandi byo guherera mu mashuri y'amasomo byerekeye ibyo dukora mu gisata c'uburimyi turabona abanyeshuri bose bazi ko mu isoko bari kwandika igitabo kandi tumaze kwandikisha ibitabo byinshi cyane byitegereje ibyo bitabo byaranditswe ariko ibyavuzwe ntibyashikiye muri na gatoya bihera mu mabiblioteke tuvuga tuti rero ivyo bintu byarakozwe kandi ni byiza ko ntiwambwira ko umuntu waheze diploma atatoye ikintu kiboneka cyoteza imbere umunyagihugu n'itegeko ry'uko ivyo bintu yatoye gushikiza umunyagihugu otora uburyo hari ibintu by'amanama yegeranya abantu bose harimo n'abarimyi canke abantu bafite amahinguriro bakabona ko ari ikintu caburetse muri ubwo bushakashatsi ari naho boca bavuga bati aka kantu kaduteye turagakunze ko duteza imbere reka tugakora amafaranga yo kurondera ubushakashatsi akabonetse kuri wa gatanu niho hasozegwa igikorwa cyo kwandika amapikipiki adaca amafaranga hamwe n'amakinga yo kwinonora imitsi mu gisagara ca Bujumbura bimwe mu bibanza bagenzi bacu bagendeye nko kuri zone Rohero ariko habera ico gikorwa abantu baza kwiyandikisha ari bake ugereranije no mu misi ya mbere naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu abiyandikisha bavuga ko igikorwa kiriko kigena neza inkuru ya Lidi Gahimbare. Igikorwa cyo kwandika amamoto adaca amafaranga hamwe n'amakinga yo kwinonora imitsi cyariko kirakogwa mu bibanza byabigenewe kuri zone ya Rohero muri commune Mukaza aho twagendeye abantu baza kwandikisha ivyo vyuma vyabo baza ari bake. Nubwo batashimye kuvugira ku vyuma vyacu abariko bandikisha ivyo vyuma barashima ico gikorwa uko kiriko kiragenda kubgabo igisabwa gusa nuko ufise ivyangombwa fotokopi ya karanga muntu kwafise amakinga yo kwinonora imitsi hamwe n'urupapuro gwerekana yeni moto bita carte rose gongewe ko fotokopi ya karanga muntu kwafise amapikipiki mato mato ahandi twagendeye ni muri zone Gihosha iri muri commune Ntahangwa naho nyene igikorwa nk'ico kiba ko kirakogwa bikaba bitekanije ko igikorwa cyo kwandikisha amakinga yo kwinonora imitsi hamwe n'amapikipiki adaca amafaranga kirangira kuri gerekezo ya 2029 ndamukiza uyu mwaka turimwo. Ni hano duce dusozera amakuru twari twabateguriye ndabashimiye ko namwe yakurikiye ndashimiye n'abafashije kuyegeranya ntibagiye n'abari mu hinga bw'ivyuma mwandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.